Mahoro. Mahoro. I'm here now. I heard the prophet will be in town. I must be there. You now hate of me. Never. That's the most welcome, sir. I'm sorry. How is My name is Prophet Brian Kagyezi, and I'm here to celebrate with my brother, Prophet Joshua, on his anniversary and his ministry, to celebrate him. And so my first time in Burundi, is now like the fourth. I can see a few faces I know, but as usual, the Bible says he that welcomes a prophet receives a prophet's reward. So I'm coming in this land as a prophet of God, as a servant of the Most High. And I want to let you know that everyone should expect prophecy. When you see a prophet, you expect prophecy, you expect power, you expect miracles. That's what you expect. Well, this concerns the country at large. When I was coming in prayer, I saw that this nation is going to rise up in the area of technology. And so for the next 5 years, there's going to be a lot of rise of technology, particularly in Burundi. And why you will know it's different is because it's going to be very special. And in East Africa, it will make news. That I heard very clearly. And the rest we will talk in the meetings. But for now, that is a message to the country. So those who want to tap into the next move in terms of infrastructure in this country, let them look out for technology. Sugambere ndamwakiriye nkuko muvyumvise kandi igihe cyose aje muri kino gihugu n'umugisha udasanzwe. Atekeye Imana, yuzuye ubuvugishwa, yuzuye umuco, yuzuye impanuro, kiretse kuba ari umukozi w'Imana mwiza, no mu businessman mwiza. Presence yiwe ikora ku madomene menshi. Icyo tukwiye kwitega rero ni umuco w'ijambo. Ikindi tugiye guhura nico bita ubuvugishwa butuma ubuzima bw'abantu butumbera. Icyo ni kindi. Hama muri kino gikorane kizoba kuva ku munsi wa kabiri itariki 24, umunsi wa gatatu itariki 25, itariki umunsi wa kane itariki 26, n'umunsi wa gatanu itariki 27 ku mugoroba kuva saa 9. Tuzoba turi mu bwiza bw'Imana burenze uko abantu bavyibaza. Kuri jewe numva ko abantu boza kare kugira ngo nibabura ibibanza. Hama ku munsi wo ku musozi aje gutanguza ikintu kiri mu bintu bitamenyerewe. Nk'umuntu asanzwe afise imisozi, nk'umuntu asanzwe afise experience y'ibintu bariko barakora iwabo Uganda, so kuba ngaha presence yiwe na kajyo ku bantu bazoba ku musozi ku wa gatandatu kuva saa 3 kugeza amasaha saa 9, azoshira umusozi ku mugaragaro. Hama ku munsi wa Mungu itariki 29 uko mubizi n'amakoraniro mu gitondo aho tuzodwebera mu bwiza bw'Imana. Abantu bitege kubona Imana imbona nkubona. Icambere mbere ngaho kuyo havuzwe Imana cyaduhera kuri yo. Ni Imana ivuga, Imana ibohora. Tugiye kubona Imana ivuga, Imana ikabohora. Ni umugambi w'Imana wo kuganiriza abantu no kubatumbereza, ariko kandi ni Imana igomba gukura abantu mu maboko ya shetani, mu maboko y'ubwoba, amaboko y'ubukene, kandi iryo jambo rizokora abantu bose. Ku munsi wa kabiri itariki 24, ku munsi wa gatatu itariki 25, ku munsi wa kane itariki 26, ku munsi wa gatanu itariki 27 ni mu Kinama. Ni hafi ya Kamenge na Cibitoke kubamenyereye kuri Sabbath Church kuva saa 9. Ni igikorane kizora gitangura ubwiza bw'Imana buzwa buzuye. Hama umugambo wo gushira ku mugaragaro umusozi ni itariki 28. Umusozi uri Gihanga ku basanzwe bahazi n'abatahazi, ni Gihanga kujya mbere aho bita Gihungwe no tuzoba turi. Kiretse gushira ku musozi ku mugaragaro hariyo masengesho. Tuzokwakira abandi bashitsi benshi biteka batandukanye muri kino gihugu, kazobara kajyo ko kwerekana ivyo vyiza Imana igomba ikore muri kino gihugu nzigiye gukora. Itariki 29 ni mwishengero kuva mu gitondo. Tuba turi kumwe n'uyu mukozi w'Imana. He's my brother. I know the man who is coming here. Jendazo umuntu yatugende. So nimba ari nga mwe mwitege gusa kuryoherwa no guheza gihugu. Turi muri generation imwe, uravye abo turi kumwe nga n'abantu dusa n'abakora hagurukira rimwe. Ico ni cyambere. Ica kabiri bisobanura ubumwe n'urukundo no kumenya ko twese dukorera Imana imwe. Ariko kandi na kajyo twakiriye umushitsi nitumwakiye kubwishengero gusa aje ava
mu mahanga aja ava Uganda ni ambassadeur ejo w'u Burundi ni yashika Uganda azovuga ivyiza abonye muri kino gihugu. Ikiza cyambere cyo tegerezwa kuboneka mu gihugu n'ubumwe. Ubwo bumwe rero yabonye muri abo bakozi b'Imana. Kuri twebwe ni message kugira ngo abantu bamenye ko mu Burundi dufise ubumwe cyane cyane mu bakozi b'Imana. I want to greet you all in the name of our Lord Jesus Christ. It's a humbling experience every time I come to Burundi. And I was excited to find my friends, the men of God. And it's been a wonderful experience every time we are here in Burundi. Burundi is a country that loves God. And I love to be here because I have made very many friends along the way. And so today, in a special way, this very week, I'm here to support my brother, Prophet Joshua, as he celebrates his anniversary in ministry. And so I'm here to support him, to whatever he wants me to do, I'm here to do, and I'm excited that we're here. Thank you so much. Ngombega ni ibiza kubona ubu bishobora kuba biruta ivyo twabonye itariki indwi. Imana dusenga igihe cyose iyo tubonye ubwiza bwayo tuma twitega kubona ubwiza burenze inyuma y'ivyo twabonye. Nico gituma n'abamarayika cyangwa abaserafi bari hafi y'Imana buri munsi baba surprise niyo Mana bakabura icyo bavuga, bakavuga uruwera uruwera uruwera. Abarundi bazovuga gusa ngo Imana uruwera uruwera uruwera, kuko tuzobona ibirenze ivyo twovugira ngaho. Imana izokorana nawe. Ikindi ngo bavuze kubera ikintu noba nahisemo kuzana Prophet Brian Kagyezi. Icyambere nuko numviye ijwi ry'Imana, cyo nicyo cyambere. Icyakabiri nuko nzi ugukora kwiyo bivanye n'ishengero naho turiko turarijana. Presence yiwe turazi yuko ifisi kije kuzana kinini cyane mu ishengero turongoye, ariko kandi nk'umuntu asanzwe kandi avuga ku bw'ishengero ryose. Turizera ku ishengero rya Kristo mu gihugu cy'u Burundi tugiye kugira ivyo twunguka, kuko mu nyigisho ziwe harimo vyose. Harimo gukwegera abantu mu buzima nyabwo bwo kwiyana no kuyoboka Imana, harimo kwemeza abantu yuko Imana ivuga no kubemeza ibikorwa vy'Imana biboneka, harimo kwerekana yuko ugukora Imana iguhezagiye. Ni byinshi byatumye tumuhamagara, ariko tutarangirije ngaho. He is my brother. Kuri jewe mbere ni grand frère, tubivuze gutyo, is my elder brother, ni grand frère.
bisigura ngo mu ncamake presence yiwe ifise byinshi za gukora ku bijanye n'ibikorwa tuzokora muri Londres. Ikindi wavuze ngo mbega hari ibikorwa afasha by'uburyo mu ishengero rya Sabbath Church bitari uburyo bw'imwemu. Tuma twizera yuko ivy'imwemu nivyo bizana ivy'umubiri. Igihe cyose rero yo telefona akavuga mukozi w'Imana ivyo uri kurakora Imana ishigwe hejuru, mukozi w'Imana kino kintu naco ari kugitsindagira gute. Kuri twebwe ivyo mwe mwita ivyo mwisi y'imwemu tubibona no mu buryo bw'umubiri, kuko ivyo mu mwemu bica birema ivy'umubiri, bica bikurikira biturutse mwisi y'imwemu. Mweza gigwe cyane. Expect prophecy. Witege ubuhanuzi. Navuze mitege kubohoka. For God so loved the world, that he gave his only Son, so that whoever believes in him shall not perish, but have eternal life. But without faith it is impossible to please God, for whoever comes near God must believe that God exists, and that he rewards those who diligently seek him. Our God is love.